Yes, nk'uko bisanzwe kunzi b'ikirere media uno munsi tukaba twafashe urugendo twerekeza dutembera gisagara ca Bujumbura, tukaba twafashe urugendo twerekeza ku kibuga c'indege. Rero twagomba twereke ba bandi bama bavuga igihugu ciza, igihugu c'Uburundi ngo nta mabarabara meza gifise, igihugu ngo kibi, ariko nagomba tubabeshuze tubereka ubwiza bw'igihugu cacu ciza c'Uburundi. Ariko vraiment murabona ingene aya mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura ingene ari meza cane, ibiti bikikuje ibiti bisa neza ntiworaba. Muri make ibintu ni sawa cane. Aha twariko turagenda twerekeza ku kibuga c'indege, turiko turagenda aha tugomba dushikire ahasanzwe hari ihinguriro ry'ibinyobwa Braludi. Mu kanya kari imbere tugomba bashikire, ndibaza abamaze gufata ibarabara rya Bujumbura Cibitoke canke Bujumbura Gatumba RN5 baca bahabona. Vyari bitesa cane, vyari bitesa cane, vyari bitesa gose. Kuri Braludi turahashitse, ngaho kuri Braludi turahashitse, ahasanzwe hakorerwa ibinyobwa bigiye bitandukanye vyiherezwa cane n'abarundi batagira uko bangana, ndetse n'abanyamahanga baba mu Burundi canke ababa hanze y'igihugu cacu. Naho tugomba dushikire kuri Shanike ahasanzwe hari ivyibutso vya Ndadaye ndetse na Rwagasore. Ndabibutse ko Ndadaye ndetse na Rwagasore zisanzwe ari incungu z'Uburundi. Ndadaye akaba ari incungu y'Uburundi na demokarasi, Rwagasore nawe akaba ari incungu y'Uburundi n'ukwikukira, akaba ari incungu y'ukwikukira k'Uburundi. Turabandanya antuka, murabona yuko ino modoka twari turimwo yagenda cane ku muvuduko mwinshi cane, ariko uyu munsi nta bantu, nta ambuteyage yari ihari. Raba ingene ivyo biti bisa neza vraiment, ivyo biti ingene bisa neza vraiment. Igisagara ca Bujumbura ni ciza cane, gifise amabarabara meza cane. Ngaho turahashitse kuri Shanike, kuri Shanike turahashitse. Ngiyo nico cibutso ca Rwagasore. Turahashitse, turarenganye, turabandanya, ariko ngaha twaciye tumanza turahagarara umwanya mutoya, turahagarara umwanya mutoya
amazi arindira abantu bararengana, hama turasubira kwibandaniriza urugendo rwacu. Raba vrema ingene iri barabara risa neza risukuye, rikikuje n'amatara agiye atandukanye. Raba ingene risa neza vrema. Menyesha babandi hama bavuga ngo Burundi ngo ni igihugu kimeze nabi, ata mabarabara gifise. Aya n'amaki vrema. Aya si amabarabara meza. Babandi hama bavuga ngo nta mabarabara ahari, nibaza niberekane aho bari kugira ngo dushobore gukompara canke batwereke itandukaniro rihari canke ubusumbasumbane buhari. Abantu benshi bari bagiye gusenga. Vrema kino gisagara ingene gisa neza, amabarabara meza ateye igomwe, gikikujwe n'amatara impande zose. Kabisa vloge y'uno munsi yari tesa sana. Yes, imodoka twarimwo yagenda umuvuduko, ariko ni bon, nta ambuteyage yari ihari. Ibarabara rimeze neza. Ni vyiza gufyonda icuma kugira ngo ingenzi zishobore gushika kare mu gihe haba ata ambuteyage ihari. Ni bande bafise nkaya ngo duhaye, ngaha twasubiye turahagarara. Murabona yuko ku ruhande rw'iburyo hateye ibigazi, urabona ko hateye ibigazi bisanzwe bihingurwamwo bigiye bitandukanye. Aha twahatevye gatoya. Turasubiye kwanduruka, turagiye turabe ko urugendo rwacu twurusozera. Turagiye antuka. Vloge y'uno munsi yari imeze neza cane, yari iryoshe. Twagiye muri mudu y'ubumesha. Mwisanzwe ibintu vyari vyifashe neza cane. Nongera amenyesha abatahazi rino barabara turiko turacamwo, ni barabara RN5
Bujumbura Gatumba frontiere ibarabara rikaba rishika ku rubibe Uburundi buhana na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ngaha twahagaraye gatoya, kaze gato, umwanya muto nyene, iminota mike. Twasubiye kugenda ariko tugomba dushike, nta minota myinshi isigaye tudashitse ibarabara rija aho basanzwe biyita mu Buterere. turashitse nagoma nshimire mwebwe mwese mubandanya kuguma mukora subscribe kuri ino mboneshakure yacu Kirere Media, nongera ndabasaba kubandanya musangiza ibiganiro bitandukanye bica kuri ino mboneshakure yacu ariyo yanyu Kirere Media, mutibagira kugenda musize commentaire kugira ngo tubone aho twihendera canke ivyo dukwiriye ko kongerako kugira ngo ibintu bibandanye guma bigenda neza. Murakoze cane naho utaha.